tubashimire tubahe n'ikaze muri kino kiganiro twabateguriye cuno munsi. Psikologe nkuko vyamaniwe abatunganiriza ibiganiro bica kuri runo rubuga akaba ari nawe anabibashikiriza. Uyu munsi muti mbega psikologe waduteguriye ikiganiro kivuga kuki. Ubuherutse twarakoze ikiganiro kivuga kuri prezida w'igihugu ca Zambia Hichilema Hakainde, tuvuga ku buzima bwiwe n'amateka yiwe. Mwarumvise byinshi bitandukanye bivuga kuri uyu mu prezida, murumva amateka yakoze, murumva uko yagiye muri politike, murumva aho yize, murumva n'ubuzima yakuriyemo kuva akiri muto kugeza abaye prezida w'igihugu ca Zambia. Mwarabyumvise, ubutacumvise nawe ashobora kuza hano kuri runo rubuga nyene rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media, akaraba kino kiganiro, akaraba cose akacumviriza kugira ngo nawe amenye amateka yino ntwari ya Afrika, amateka ya uyu mu prezida wa Zambia. Muri ico kiganiro kandi twaravuze yuko himirije amatora yarategekanijwe ku igenekerezo rya 13 Myandagaro umwaka wa 2026. Reka rero uyu munsi tugaruke kuri aya matora aherutse kuba mu gihugu ca Zambia. Mbega muti amatora yo mu gihugu ca Zambia yagenze gute? Ninde yashoboye gutsindira intebe y'umukuru w'igihugu? Kadubanze tubahe ikaze bashasha mubonye runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Mugire subscribe bwa Pisco Entertainment and Media kugira ngo mwiyunge natwe, kugira ngo muzohore mubona ibiganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Urasabwa no kugira like, kugira na partage kugira ngo kino kiganiro gishikira abantu benshi, ze kudushiriramo na commentaire kugira ngo natwe twiyumve yuko turiko turakora ibintu bizima. Reka tumina amateka toya turaje tuce tuja mu idonido rya kino kiganiro, tubabwire uwashoboye gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu ca Zambia. Turasubiye kubaramutsa, asangwa ikaze rero mu idonido rya kino kiganiro. Nayemereje kubivuga uyu munsi ngomba tuganire, ndababwire uwashoboye gutorerwa mu matora aherutse kuba mu gihugu ca Zambia. Ari ku igenekerezo rya 13 Myandagaro, kuvuga ukwezi k'umunani umwaka wa 2026, abanyazambiya baratoye prezida hamwe n'abashinga amateka. Hari abakandida bashika kuri 14 bahiganwa ku kibanza ca prezida. Uwatsinze ni Hakainde Hichilema, akaba ari prezida yari asanzwe ari ku butegetsi, akaba n'umukuru w'umugambwe UPND. Yaronse amajwi hafi ibice 61 n'ibice 4 kwijana vy'amajwi, aca atsinda uwo bahiganwa cyane yitwa Mundubile, yaronse hafi ibice 38 kwijana. Ivyo vyatumye Hichilema atsindira amanda yiwe ya kabiri. Ivyo ukwiye kubigwanya, ivyo ukwiye kubigwanya. Mwaca mwibaza muti none ko batubwiye ko hahiganwa abantu 14 mu kibanza c'umukuru w'igihugu, ati ni bande bahiganwa cyane? Naho hari abakandida 14, intambara ikomeye yari hagati ya Hakainde Hichilema asanzwe arongoye umugambwe UPND hamwe na Mundubile Tons Alliance FDD. Mundubile yari wa opposition, yari yiteze ko ahangana na Hichilema. Hari kandi n'abandi bakandida nka Fred Mbe, Hari Kalaba, Makebi Zulu na Given Katuta. Abo nibo bashoboye
kuba bari bahabwa amahirwe yuko bushobora guhangana n'uyu perezida yarasanzwe yatwara igihugu ca Zambia, perezida Hichilema Hakainde Yatsinze ku bice 61 kwijana birenga. Hari n'ivyabaye mu gihe gito co guharura amajwi. Reka ncenza ndababwire uko vyagenze. Amatora ntiyagenze neza, atangorane n'imwe ihabaye. Guharura amajwi vyarahagaze igihe gito kubera ibitero vyagabwe ku bakozi b'amatora hamwe no kwibwa kw'impapuro z'amatora. Mu nyuma guharura amajwi ariko vyarasubiye gutangura, hanyuma ibintu biragenda neza. Opposition yaratanze ibirego vy'uko hari ibitagenda neza mu matora, ariko komisiyo y'amatora yo yaramaze gutangaza uwatsinze amatora ari nawe yahora ari perezida w'igihugu ca Zambia Hichilema Hakainde, akaba ariwe yatangajwe na komisiyo y'amatora. Ubu tuvugana rero uwahoze ari perezida muri manda ya mbere w'igihugu ca Zambia n'uyu munsi niwe agiye kurongora igihugu ca Zambia nk'uko bitegekanijwe, nk'uko komisiyo yashoboye gutangaza uwatsinze amatora yo mu gihugu ca Zambia. Ndakwibutse ko uyu Hichilema yari yaramaze kwitoza akatari gake, yashoboye gutsindwa inshuro zirenga 6 zose. Hichilema nawe niwe yari umuopoze warasanzwe atwara igihugu ca Zambia, ariko rero Hichilema ntiyigeze acika intege zo kwiyamamaza no kwitoza mu matora yo kugira abe umukuru w'igihugu, ariko yaratsinzwe kenshi cyane gashoboka. Yaratsinzwe arongera aratsindwa, ariko mu nyuma mu mwaka wa 2021 aza gutorwa nka perezida wa Zambia. Rero uyu perezida wa Zambia yaramaze imyaka 5 ariwe ayoboye igihugu ca Zambia, hanyuma akaba iyo akaba yari manda ya mbere. Rero ubu naho mu mwaka wa 2026 aratowe nk'umuperezida w'igihugu ca Zambia, agiye gutwara Zambia imyaka 5, agiye gutwara amanda igira akabiri, agiye kuyobora igihugu ca Zambia nk'uko vyamye. Rero ikiganiro nari nabateguriye cari cyo kugaruka kuri aya matora yabaye kw'igenekerezo rya 13 Myandagaro mu mwaka wa 2026 mu gihugu ca Zambia. Mudukundire rero tubasezere, ikiganiro cacu reka tukigarukirize hano. Psikologe niwe yari yabateguriye kino kiganiro kivuga kuri aya matora ya mu gihugu ca Zambia no kubashikiriza uwatsinze aya matora. Naho ubutaha mu kindi kiganiro, ariko ukabutari bwagire subscribe, urasabwe kugira subscribe kugira ngo ubandanye wiyunga natwe mu bwami bwa Pisco Entertainment and Media. Nambibe dufise uraza kugira like nimba wakunze kino kiganiro, ugire na partage kugira ngo bene wanyu canke abagenzi bawe nabo bashobore kubona kino kiganiro kivuga ku matora aherutse kuba mu gihugu ca Zambia. Urasabwe no kuduha commentaire, ushobora kuba uri muri Zambia canke uzi ivyinshi kuvyerekeye ano matora, udushiriremwe muri commentaire kugira ngo natwe twiyumve yuko twakoze igikorwa akizima, kugira ngo n'abatashoboye kumenya ayandi makuru avuga kuri aya matora yo mu gihugu ca Zambia nabo bashobore kuyamenya. Rero naho utaha ndabashimiye, merci bo.